Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inomero 69 ijana na 66 amajana 324 niyo ishobora kwifashishwa iyo hagize ingenzi idatunganirizwa neza ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye mu gisagara ca Bujumbura. Itangwa na Joel Nkurabagaya, umuyobozi mukuru w'igisata c'indege kuri ico kibuga c'indege Melchior Ndadaye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Imiryango igera ku 74 y'abarundi yaraye itahukanywe kuri uyu wa kane n'amazi n'iturere demokarasi ya Kongo, bashima ko batashe kuko ngo bari babayeho mu buzima butoroshe. Idonido murabikurikira muri ano makuru, sangwa ikaze. Twongera kubaramutsa tubaha ikaze ubugira kandi muri ano makuru. Ikena ry'imiti mu mazu ayidandaza akukira ishirahamwe rivuza abakozi ba leta hamwe kandi n'ayandi mashirahamwe akorana naryo, hamwe nuko izimvye iyo ibonetse ni bimwe mu bibazo bihanze mutuelle. Biri mu cegeranyo c'urugendo rw'umugwi w'amaho ujejwe imibano mu nama nshingamateka kijanye no gusuzuma uko ibikorwa vy'iryo shirahamwe vyifashe. Umukuru w'inama nshingamateka abona ko ico kigo gikwiye gutunganywa neza ku buryo gitunganiriza neza abanywanyi baco bishemeye. Jean Dodier Irakoze yari mu nama nshingamateka hashikirizwa ico cegeranyo kuri uyu wa kane. Abashingamateka bari bakoranye bashikiriza icegeranyo c'urugendo rwakozwe n'umugwi w'amahujejwe imibano gukungena ibikorwa vy'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta vyifashe, hamwe kandi n'ikigabane c'ibibazo vy'abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu n'imibano kuri ico cegeranyo. Yamara rero umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerazi Ndabirabe yavuze ko bohagarara ku bisabwa gukorwa muri ico cegeranyo, agasigura ko ibibazo birangwa muri ico kigo atari vy'ubu kandi bizwi cyane. Intumbero ngo no gushinga ishirahamwe ryubashwe kandi rikora bigashimwa. Notre devoir nuko tuza gutanga orientation kuri bino bibazo bimaze igihe, ni bibazo birebire. Kwebwe dutanga le principe d'orientation ingene mutuelle de la fonction publique yokora. Mutuelle de la fonction publique comme ari kintu cy'ubuzima bw'abantu ruzobe urwego respecté, urwego kiso respect, urwego respecté, atari gufata nk'ukumengo ni une boîte de commerce. Ico cegeranyo cerekana ko abanwanyi bataronswa imiti iyibonetse ikabizimvye. Harimwo uruhara ruva ku kungene iryo shirahamwe rikorana n'ishirahamwe Kamebu ridandaza imiti. Naho biruko umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu na mugenzi we ajejwe imibano barizeza ko hari vyahindutse kuva ico cegeranyo byari bitekanijwe ko gishikirizwa mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka gikozwe. Tubiravye turabona yuko hariho akarusho ubu mutuelle de la fonction publique abakozi babo barakorabora neza na Kamebu, kuko dufatiye ku karorero kamwe, kera ntibashobora gutora umuti usanzwe muri stock ya Kamebu kubera bitazananye na facture ya commande yabo, ariko twaraparvenye gushika ku rwego rw'uko umuti n'umuti, kuko nabo nyine bateze gutegera ingorane Kamebu igira muri achat international, ariko ubu baraza bagatora umuti muri Kamebu kuko uhari
hanyuma bakawuharura mu miti bari bakenewe ya komande ikaba iragabanutse. Kubw'umukuru w'inama nshingamateka ibisabwa vyogwanirwa ko mu buryo bwimbitse kugira habeho ishirahamwe rivuza abakozi ba leta rifata uko bikwiye abanwanyi baryo. Jean Dodier irakoze urakenuye amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inyubako ibikorwa vyo gusanura ibarabara bita iryamutakura birabandanya ukuri kwamye uhereye aho bita kwa komine ukabandanya uja imbere ubona abakozi bariko bubaka umuserege uzocamwo amazi. Abanyagihugu bakoresha iryo barabara barashima ivyo bikorwa ariko bagasaba ko vyonyaruka imvura itaratasura. Jean-Marie Mayonga yahakubitiye. Abunyeje ndashima kubera mbona umuntu iterereye. Turabona neza ko n'imvura yatasura hanyuma atakintu kirakogwa neza. Turi kwibarabara bitiriye General Adolphe Nshimirimana aho ibikorwa vyo gusanura iryo barabara bibandanya ukuri kwamye uhereye aho bita kwa komine uhabona abakozi bishira hamwe ryo muri Libane bari ku kivi bamwe bereka imiduga ica ku ruhande rutari kururakogwa abandi nabo bari mu bikorwa bacanga isima mu kubaka umuserege uzotwara amazi aho bari kwashiramwe amabuye ku mpande kugira ngo uzokomere uruhande ibikorwa vyatanguriyemwo biraboneka ko bigeze ku ntambwe idasanzwe bamwe mu bariko baca kw'iryo barabara bagashima uko ibikorwa biriko biragenda bakavuga ko iryo barabara uko ryari rimeze baravye no munsi ibikorwa biriko birahakorerwa birangiye ngo vyoba ari vyiza cane. Barajya mutakura yarimo ibinogo rikameka bimeze nabi abunyeje ndashima kubera mbona umuntu iterereye hamanye boriheza bahamagashami kaburimbe usanga ari sawa kagenda neza uko ndiko ndaribona muri no misi ndiko ndabona agahekeza ndiko ndabona ivyize mwe biko biraboneka kuko ngerageje kuraba ko ntiribara ryari rimeze nuko intambwe uyu munsi riko ratera tuko turabona umuci riko uraza ufatiye uko ryari rimeze nubwo umuntu yaba karagenda yitondeye ku kazi mu minota duhara ku ntoke akiriciyemwo agahoze ko yavuye muhera yameshe kaba kamaze kononekara kandi atakintu cyari bwononekare hanyuma vyinshi vyononekara ingendo za teba ariko tuko turabona neza bukebuke ko urugendo umuntu ashobora gufata rukurapunguka kuko ryamaze rikoraboneka yuko rikoraja mu buryo ritungana. Abanyagihugu bagasaba ko ibikorwa byo gusubiramwo iryo barabara vyonyaruka imvura itaratasura ngo kuko iguye batarashiramo nk'ikaburimbi abo rikoresha mu kuyunguruza ngo ntivyoborohera. Nosaba imvura ntigo nyene bataraheza ko imvura imaze kugwa nyene bataraheza ibindi bintu gasanga barabara ryacu rebaye nabi maze utasura urumva twebwe turabatega isiviro twosanga duhomvye. Turabona neza ubwa mbere imvura ishobora gutasura hanyuma turavye amazi yahora atiseseka mu mikora nitubona imbere ukuntu bishobora kugenda turabona neza ko n'imvura yatasura hanyuma atakintu kirakogwa neza nimba ari kaburimbi nimba ari iki turashobora kubona yuko bimwe mu vyondo ibiki bishobora gutuma vyongera twebwe turikoreramwo bikatugora cyane kurigiramwo. Ico twosaba ni kimwe kubera ko ikaburimbi n'ibindi bishobora gutuma n'imifurege yo kubakwa vyihuse kugira ngo twebwe abene gihugu dutango birashobose turitangwe kurikoresha vuba. Ibikorwa vyo gusubiramwo iryo barabara bitiriye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana benshi bavuga rya mutakura vyatanguriye mu gice bita kwa komine ribandanya gushika kuruzi bita Gikoma. Jean-Marie Mayonga nawe urakenuye umuyobozi mukuru w'igisata c'indege ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ntakana ibivugwa ko hoba hari bamwe mu bakozi berekana inyifato itabereye mu kwakira ingenzi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Joel Nkurabagaya yemeza ko ingingo zo kugwanya mwenizo nyifato zafashwe akaba yatanze inomero kuri uwo wese azokumva canke akabona udatunganirijwe neza kubimenyesha akaba rero yabishikirije inyuma yaho hari abarundi baba mu mahanga bidogeye ko bitameze neza kuri ico kibuga c'indege. Nta mwonga uri sato zinoreka ukavuga ariko mu byukuri haraciye imyaka dukorera kuri iyo myidogo haraciye imyaka dushira ingufu zidasanzwe
mu kugira ngo ibyo byose bagenda bidogera bishobore gutorega umuti kandi twebwe nk'abahajejwe by'ukuri turabona ko intambwe dushitse ko ari intambwe ibereye ako kamo twarakumvise inguvu twari dusanzwe dukoresha ubu tugiye kuzigwiza inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri nako kageso kakiriho karanduranwe n'imizi kandi turizera ko tuzobishikako nta hantu na hamwe na cyane cyane ahakoraniye abantu bangana nk'abakorera ku kibuga c'indege bose ibihumbi n'ibihumbi ntihobura utunenge aha turiko tuvuga ko byose byera haba namba hashobora kuba hari utunenge tukibandanya turizera mugabo yuko tuzobandanya koresha ingufu zishoboka kugira ngo utwo tunenge tuhave kandi nivyo dukora abatari bake turamaze kubahana twamatwahaniye uguye mu ikosa twagize tolerance zero ni kuvuga ufashwe wibye ufashwe usegerereza ufashwe muri iki na kiriya giteye isoni ku kibuga c'indege ni tolerance zero uwo munsi uba uraye usezerewe kugira ngo dufashanye ico gikorwa cyo kugwanya utugeso tutabereye nsabe bose abene gihugu bagendera ngaho kibuga c'indege ingenzi tugendera nuwo wese afite ico akorera ngaha ubonye ikintu kitabereye ubusuma gusegerereza n'izindi ngeso muzi zitabereye gukorerwa ngaha ku kibuga c'indege mu bitubwire ku mwanya wo ukibona ico kintu kitubwire nagira mbere hamwe n'ivyo nabahe amatelefone uwo wese azogira ico abonye kitategeza gukorerwa ngaha ku kibuga c'indege ashobora guca ahamagara ni 69 166 n'amajana 324 telefone y'umudirecteur ajejwe bimwe twa navigation aérienne n'ibibuga vy'indege ni 69 40 tuve Bujumbura dukubitira ikavimvira mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuvuge uguhunguka kw'impunzi z'abarundi zari zahungiye muri ico gihugu n'abarundi rero bagera ku majana 276 bari bahungiye aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batahukanywe kuri uyu wa kane bagizwe n'imiryango ishika 74 bagashima kuba bagarutse amahoro mu gihugu cabo c'amavukiro muri bo hari abari bamaze igihe barindiriye guhabwa ubuhungiro ahitwa ikavimvira bashima ko batashe kuko ngo bari babayeho mu buzima butoroshe Jeremy Kuhima akorera isanganiro aho mu karere ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ibuvira yaganiriye nabo imbere yuko batahuka Wari bayeho nabi nyene none ko tutajya ntange kwaronka amezi 6 aheze tutajya n'amazi nituronka ubuzima ndibwari bworoshe muri Kongo abari muri kande transit y'ikavimvira bariko bararindira ko babajana mu nkambi iri muri Fizi bari bahejeje umwaka umwe bariko bararindira imbere yuko burira imodokari yo kubasubiza mu Burundi batubariye ingene ubuzima bwari bumeze nabi aho bavuye Bari bayeho nabi nyene none ko tutajya ntange kwaronka amezi 6 aheze tutajya n'amazi nituronka kujya kwacu nuko abana bavuye ngaha bakagenda gusayidisha niko twaje ikintu kosa gusa nuko tugeze boronkinja amarumaze kuronkinja tukaronka n'amazi ariko ikiri imbere nubwo woronkinja cyaronse amazi nta kintu wobo urongoye inkambi y'Imurongwe Mwakembe aho bavu muri territoire ya Fizi Didier Numbi wa Numbi kubwiwe aramenyesha ko igikorwa cyo gusubiza impunzi mu Burundi cyari cyarahagariswe kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika yari yaraduze cyane ikazibira amabarabara ava muri territoire ya Fizi agana ibuvira muramenya ko impunzi zirenga bihumbi 50 ziracari mu nkambi muri territoire ya Fizi mu nkambi ya Rusenda na Murongwe aho ni muri territoire ya Fizi Jeremy Kuhima umenyeshe gusa ko abarundi bagera ku 54
aribo baheruka guhunguka bava muri ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Ayo makuru rero akaba atangwa n'ishirahamwe gitaho impunzi kw'isi HCR. Aha niho duce twari twabateguriye, mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.